kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 21 Myandagaro niho mu ishengero ry'urutare ryo mu karere k'uburaruko habiyatigwa y'abadiyakoni bakaba basizwe amavuta abavuga butumwa nabo baratigwa muri iryo banga. Ibirori rero bikaba vyabereye mu ishengero ry'urutare riri kurubuye mu gisagara ca Ngozi. Ivyo birori rero vyo kwatira abo bakozi b'Imana bikaba vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye nka buramatari w'intara ya Ngozi, uburongo y'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Ngozi, waserukiye musitanteri, abapasitori batandukanye b'ishengero ry'urutare mu karere k'uburaruko, abarongoye uburere mu ishengero ry'urutare hamwe n'userukira ishengero ry'urutare mu Burundi Ferdinand Windavyi. Mu nyigisho yatanze ku kivugo kivuga kiti ndi muri bake batoranijwe, yigishije ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba mbere ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa 26 gushika ku murongo wa 29 ahavuga ibijanye n'itorwa. Kugira ngo utoranye umuntu hari ibiraba, kugira ngo ushike mu bikorwa kanaka hari ibyo bararaba ubukerebutsi, bararaba ubwenge, bararaba ubumenyi, bararaba guca bugufi, bararaba byinshi. Nibaza mu nzego zose, haba mu gihugu, haba mu ishengero, haba mu buzi, hama hariho ibyo umuntu asabwa kugira ngo ashobore kuja muri icyo kibanza. Kugira ngo umuririmbyi aze kuririmba birasaba yuko wese turafise amajwi mugabane kandi kanone, birasabwa yuko umwe wese aba afise ikintu yujuje. Turi muri bake Imana yizeye, uri muri bake Imana yahezagiye, uri muri bake Imana yiyumviriyeko. Imana nayo yatoranije ibivu, Imana ishobora kuvuna akemera kuvunika, Imana ishobora kutugonda akemera kugondeka, Imana ishobora kwicarika akemera kwicara. Imana itoranya ibinyantege nke, washobora kwita ubunyantege nke, ariko Imana ariwe yashyize ku buntu. Mugasuzugura umuntu mutazi icyo Imana yamushizemo. Imana itwerekana ibinyantege nke. Nabonye hahaguruka abantu nk'abahari, utagiye muri abo bake aho bagusuka kwayo mavuta bitazo kumarira ko nababwira. Ariko niwemera kubigivuga ko kugira hamukacuri ikinyantege nke, ikinyantege nke ni wa wundi baragututse usugira ngo tumutukana. Yesu yavuze umuntu w'umunyantege nke ni wa wundi bakubita ikofe ngaha akacagira ngo akateganiriye hasi sinzi ibyo warahate, ariko Imana itora abantu nk'aba. Babandi uzovuga ngo genda imarangara atavukaye akavuga ngo pasika ndabyubashe kuko ndazi nta kugaruka kutava ku Mana. Niba uri muri position kanaka, niba uri mu kibanza kanaka, niba urongoye ishengero kanaka no mu gihugu, niba uri ahantu kanaka, ntuzuvyiratire kuko Imana niyo yimika kandi Imana niyo yimura. Imana avuga ibi ndabikora kugira ngo ntihagire umuntu azokwirata ngo yarize amashuri, ngo yarize gute na gute na gute na gute. Ivyo urimwo uno munsi aho ugeze, Imana niyo yabigushizemo, niyo yonyene gushirwa hejuru. Inyuma y'ijambo ry'Imana haciye haba umugigo wo gusiga amavuta abo badiyakoni. Ayo mavuta nayo ngo akaba arayatuma bakomera mu ibanga batorewe. Uwaserukira ishengero ry'urutare mu Burundi afatikanije n'abarongoye uburere muri iryo shengero bakaba babasutse ko amavuta ku mitwe bongera barabasengera. Hakurikiye umugigwa wo gusengera batowe mu ibanga ry'abavuga butumwa, bakaba bobo babubitse kibiganza ngo bukaba ari ubundi buryo bwo gusigwa amavuta. Uwo murongozi mukuru Ferdinand akaba yasavye abasizwe bose kuguma inkomezi baronse bazigenderemwo, maze zibahe gukomera mu vya mpwemu, bagire n'ububasha bwo kwirukana amadayimoni.